n'ubu ndabisubiyemwo abantu bari mu nzego z'igihugu batavuye mu rudandazwa ngo bakora akazi bashinzwe k'igihugu bari gukunda impiya bizobagora ko dushaka bivuga bisubiye ubu ndabivuga cyemeze nka Yohana Semera mu bugaragwa yemwe bano mutwara bantu muri mu mugambwe uri ku butegetsi ngaba mukaramuka mudashize imbere inyungu ya benshi muzogena nkuko abandi bagiye muzogibazo ko abandi bagize cyangwa ndabivuga bantu muri mu butegetsi bantu muri imbere y'abandi bantu muri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mukaramuka mutisubiyeko muzogenda nkuko abandi bagiye. Gabriel Rufyiri ati jende ndi ijwi ry'ubusemerera mu bugaragwa kandi ntabeshe. Leta ya CNDD-FDD fendofe izisenyura kandi yibaza ngo irikirikingira kubera abarundi barakenye ubu bakeneshejwe n'uyu mugambwe n'abategetsi batuka mu mugambwe batagira ijambo batagira ubwenge kuko kugira inda ndende cyane inda ndende ihumira njya ikisha ko kiza niyo mpamvu zati ntibagira ubwenge. Gabriel Rufyiri ndamwikundira reka ndabareka guma basangize intererano ziwe nubwo abadede bakoma induru ariko uyu vraiment uyu ntavuga ugenda urabe muri diplomasi ubu uyu bibazo dufise ugenda urabe mu bantu baza kunegosia imigambi muri nations muri banki mondiale n'ahandi ibibazo dufise usanga abantu barungika abantu batagira niveau umbabarire kubivuga gutyo oya abantu begize kiti imigambi genda urabe imigambi iri kureba yegize kiti ubu uya aho usanga umuntu bamushinze umugambi agacabaziya probleme ya capacité d'absorption gushobora kumara amafaranga mu kiringo washinzwe wahawe ivyo bibaza ko biva kuki biva kungene abantu baronka akazi n'ingene abantu baba barize nivyo bivuze biri cyo dushaka rero ibintu byoroshe icyo bitara facilité guca mu nzira z'ibinywa za hafi nivyo bitembeje kino gihugu nokuri ivyo rero kubibwira abantu hari abatavyumva uco umwanzi navuze bijanye n'abantu badandaza nuko turi mu kibazo gusa kijanye n'ingene hatunganya ibintu by'igihugu cyangwa ibintu by'amasoko kujya turafise ikindi kibazo ibintu bya cohesion sociale ibintu byuko erega cohesion sociale nishoboka ahantu abantu bafise umwina umunoho inda ndende usanga bagomba gushira imbere inyungu zabo ibi bintu rero nibihagarare uyu mwaka tugira dutangure uzo mu mwaka de reference uzo mu mwaka de reference kuri sendede ntibibaho ku buryo ntagira umuntu asubira tubone bariko barakoresha abanyamahanga babishoboye bariko barakoresha abarundi babishoboye umuntu akora ikintu ashoboye cyo nibaza no mwaka ugitangura ndavyibuka itariki ya 20 na okay iki kiganiro umukuru w'ishamwe Orukome Gabriel Rufyiri yaremesheje ku munsi w'ejo yagarutse cyane kubijanye n'amanyanga yabaye mu guha isoko uwari yemeye kubaka isoko nkuru ya Bujumbura yahiye Marché Centrale yitwa Fabrice aravuga ati ivyo bintu je vyabaye mbona batanze isoko mu sinduko uko novuga mu bintu bitagira umuco mu bintu bitagaragara mu umuco batangira isoko mu Kayanza ahantu umukuru w'igihugu yari yagendeye bafatiye ku ijambo ryonyene gusa avuze bakibagira ko ururimi gumwe rukamwa yera ijya soko ubu barabomoye ivyo baragurisha turakeneye kumenya bijya vyuma uwabitwaye iyo vyagiye Fabrice yatubwiye yuko yatwaye amaze gukoresha 2 miliyari nibatubwire komisiyo yagiyeho yagize evaluation y'ivyo bintu yakubakubuye amafaranga yo yavuye ingene vyagenze turakeneye kuronka ivyo biharuro nibi bintu by'ubutare twumva ngo reka mbanze magare ngaha iki kintu Gabriel Rufyiri avuga nishohe muri kana bwiza ukuri ibintu abantu batanga amasoko ya leta bakora ni ibintu bitangaje ibaze nko guhiso ku muntu nka Fabrice asanzwe yubaka amazu nivyo kandi ni vyiza mugabo n'amazu y'abantu si ikintu igihugu cyose kiba gihanze amaso isoko yubatswe neza ijya moro yubatswe neza ubutunzi babufise babutwara igice kinini ku buzima bw'igihugu mu butunzi bw'igihugu
naho mbona ubu unya tugeze aho tugeze kubera yuko atasoko dufise, isoko zihari neza bikora twabo, iriya mitungo si ya leta, ntibinjiriza leta, ibi namwe muravyumva nyene. Igihugu rero canyeshwe n'ibiturire, usanga abategetsi muri leta bafise amafaranga gusumba leta, abikorera utwabo ugasanga bafise amafaranga gusumba leta. So kuvuga ko leta itokubaka isoko, itokora ibintu vyiza, none nk'iryo soko kwa Siyoni leta ntiyo yubaka. Mwarabonye iyo bagiye kudararanga kuri Kotebu, baradararanga utuntu tw'uburofa, iyo bubaka iryo soko neza ntibari kuyubaka, mugabo bagize ibintu by'uburofa, ibintu nyine bidatomoye. Aranagaruka ku bijanye n'ubutare, ngo amashirahamwe nka Payeje ngo yagiye kwimba ubutare, none nk'ubu yatwubaza Payeje kugira ngo irogeze yahiganywe nande, mugabo none barafise expertise. Umuntu yumvise ngo Payeje uje mu Rwanda ngo mu butare, babikoze hehe, babikora gute, bigenda gute? Negareko zanyo n'ibya bintu bya Fabrice hajya nyama mutari mubizi, nese ari mu kazi nabibonye, yarafashe ijambo Fabrice aravuga ko yo bikora, aravuga nyene ibintu bikomeye, bashaka babimwemereye. No kutandukanya kubaka inzu y'umuntu imwe washaka n'inzi jana, no kubaka mall ikintu cy'ama miliyaridi amajana, biratandukanye cyane nabikubwiye. Kuko mu makriteri ya mbere baza gufatirako, ubanza kura ikintu nk'iki meme type yabaze gushubaka hehe, niko iyo niyo muze kriteri ya mbere baza kuraba. Umuntu agiye kubiraba neza, yes, bakanesha nigishikirizwa gusanura rirya soko kuri kubura, abantu barashiwe gushira amafaranga yabo, ariko gushika kuri no mwanya nta muntu numwe afise uburenganzira bwo kuramo amafaranga yiwe. Ku bwanyu, ku bantu bashizemo amafaranga barafise icyo ariko baratakariza uburenganzira bwabo, bibaza kuva bukagarukira he. Aka kantu karakomeye gose, ndabwiza ukuri rero. Ndibuka Fabrice ariko arakora ikiganiro nganye ku Mukubito, avuga yuko abantu bamwanka, badashaka ko habiterambere, avuga ko avuga ukuntu amafaranga azoboneka. Narabonye abantu bamwe bagiye batanga amafaranga, uwo je niboneye yabicishije mu buryo bwa video ni Siyoni, umugwiza atunga ujya Siyoni, nawe yaraguzemo umugabane arashaka amafaranga. Harabo muri diaspora nabo numvise ntabonye, nabonye bavuga ko bashize amafaranga. None amafaranga yabo murumva yuko gushika isaha barabujijwe kuyatora, kuko aho ibintu bigeze bari bageze ahantu basaba ko basubizwa amafaranga yabo. Nimba rero kujya umukuru w'igihugu yagiye gutanga isoko ku Cyamunara, niko novuga yayitanze Cyamunara vraiment mu nama, abantu bakoranye, yumva amajambo meza cirayigaba. Jimbona n'ubu yo tunganiriza abantu batanze amafaranga yabo, kuko biramaze kugaragara ubu warumvise ko isoko ntikiri mu bintu ya Fabrice, barabonye ko atabishoboye. Abantu batanze amafaranga yabo none ubu bazoca baba bandi. Niyo mpamvu nk'abantu bo muri diaspora batagishira amafaranga mu migambi y'igihugu, kubera yuko none ibaze nk'umuntu ari muri diaspora yashoye umutahe wiwe, ahenzwe yuko bagomba kubaka isoko, azoronka ibibanza, azoteza imbere umuryango wiwe, inota arashiramo, hanyuma bice birahagarara. Bimaze guhagarara none mwibaza yuko amafaranga yatanze azoyariho nande? Ninde wundi umuntu azogaruka kandi akaza gutanga amafaranga mu mugambi wari wose nizo wari wa leta, yarabonye ko hariho ahatanzwe amafaranga, abatanze amafaranga bakayibwa, none bijya abantu bazasubizwa. Ama microfinance yirirwa rugara, haraza abantu bakifondera umugambi bakazana microfinance itanabaho, bakayiterera ngaho ngo zana amafaranga tuzokungukira, ukazana amafaranga mu kwezi kumwe bakungukira, n'ukundi bakungukira ukwa gatatu bagaca bayatwara yose. Ibaze bazanye miliyoni 100 bakakungukira mu mezi 2 miliyoni 10 bagaca bayatwara. Urumva wowe ubaruzi muje kunguka, kumbe n'udufaranga bari wifitiye bagaca badutwara. Niyo systeme bakoresha ubu mu gutwara amafaranga y'abanyagihugu. Babanza kuzana imigambi idashika, imigambi
atacimariye abanyagihugu bakabanza kuyibahendesha kumbe bateze umutego kugira ngo bitwarire ayo mafaranga nuko vyama vyagenze nibi vya Fabrice rero sinibaza yuko abatanze amafaranga bazoyaronka ushobora kuyubaka arabivuga hanyuma abakuru bari ngaho baramubwira yuko bishoboka azovugana n'ababijejwe hama twebwe natwe icyo tubivuga ko umuntu turavuga tuti burya ibintu by'igihugu birafise ingene bikogwa kuko ngene bikogwa rero ubwa mbere habanza kubivyigwa hamaze kubivyigwa bagaca bashiraho ari nk'isoko bagomba guha umuntu ko amasoko hari ivyo leta igura hari ivyo leta isaba ko nakabikorera hari ivyo leta igurisha no kuvuga ivyo vyose birafise ingene bikogwa mugabo mu kintu ca mbere n'ibintu bibiri bihambaye bafatirako ni ikintu bita transparence gukorera mu muco iyo ni principe ihambaye mu bintu byo gutunganya ibintu by'igihugu babiri nuco bita la competitivité uhiganwa bikagaragara yuko ikintu leta ihaye naka habaye ibintu byo ubwambere byo kubera ku mugaragaro hanyuma kandi yuko habaye amahiganwa hagatogwa umuntu abishoboye mu buhinga hango hagatogwa umuntu abishoboye mu buryo ivyo rero abantu badutwara hari abantu ivyo bintu muri bo bataravyumva na gatoya bumva ko umuntu uza kwihereranya umuntu kubera muzinanyi kubera musangiye umugambwe kubera musangiye ubwoko kubera aguhaye akantu mugabo ico nico gitangura icakantu cy'agafaranga ico nico gitangwa naho ibindi byose biza bibiri inyuma ivyo rero ni kibazo gikomeye cyane iyo principe ya transparence hamwe na competitivité kubera inyungu abantu babifisemo ntibakunda kubishira imbere ivyo rero twarabivuze tuti twebwe mwishira hamwe urikome turavye iyi soko bamuhaye twe turabona ko harimo ibibazo kuko hari ibintu byinshi bitabanje kuyigwa ikindi gira gatatu mbona makino cyo kirimo ikibazo ni ikintu cy'ubuhinga n'abahinga abahinga ntibahabwa ikibazo mu kino gihugu usanga la notion d'expertise ni ikintu kirimo ibibazo ivyo tuvuga byose rero dore ku iyi soko abavyibuka neza itariki 27 z'ukwezi kwa 0 umwaka wa 2013 nabaye umuntu wa mbere ndavyibuka nari ngiye gusenga mu gatondo 6h du matin hari kuwa Mungu ndavyibuka sanga umwotsi uri kuragira nabaye umuntu wa mbere yagiye ku maradiyo nahere kuri radio bonesha ndagenda kuri radio Isanganiro ndaja kuri televiziyo Renaissance ndahamagara abantu bose isoko irabura umuntu ayizimya byaranse ivyo baravyibuka neza nta kuva mu mwaka wa 2013 nta mwaka n'umwe urahera tagize conference de presse kujya soko raba imyaka ihaciye irenga 10 umuntu agaca yiyumvira mu bisanzwe ivyiyumviro n'ibiharo biri mu mitwe y'abantu batwara kuko ntibishoboka yuko igihugu nk'u Burundi inyuma y'imyaka 30 yo kwikukira gishobora kubaho kitagira ikintu bita amor cyad no kuvuga ikintu kirimo n'ibintu byose abantu bavuye hariya na hariya baza bakuramo ibintu urabona igisagara mu gisimbaga ni pubere mu mbabare ndababwire gutyo amagareri aho usanga inzu yose bahinduyemo galeri zidakuje norme nimwe ivyo rero nibibazo bihari ubona jewe nta mutware numwe ari mustanteri abastanteri bose batwaye mukaza ari abashikiranganje batwaye ubushikiranganje bw'inyubako ndabya nta gisagara kibaho bo baranagifuse maze bitakibaho mwitegeko rishasha rigira igisagara baragifuse je ibintu turimo sindafano y'ivyari byo ubona ko mu vy'ukuri hari kibazo cha planification cyane cyane mu gushira imbere ineza ya bose ibi rero by'isoko biri mu rukuto n'ukurikirana ibintu byinshi jewe mbona biriho kandi bizodutera ibibazo muri kazoza nico gituma nk'iki kibazo kijanye na Fabrice muri ko muravuga jewe mbona yuko abantu bamuhaye isoko batigeze bumviriza impanuro twatanze iyo bazumviriza bari kugira bijya bintu bari gukoresha ijya principe ya transparence na principe ya competitivité habanje gushigwaho ivyo no kwitare critère de sélection ibintu fatigwa kugira ngo batore umuntu ivyo nivyigeze bibaho rero ivyo rero ingaruka yembi yavyo nibi urumva nk'ubu bacu bavuga ngo ajamwe mbega niyo ajamwe ko amafaranga yayatse
abene igihugu none abene igihugu ni Fabrice nzaza kwasohokera batamutora twebwe tuvuga hanyuma ikindi gira kabiri irya soko twabwe dusaba kwikubuza bagize neza mugabo twavuze ngo bayibomore ubu barabomoye ivyuma baragurisha turakeneye kumenya bijya vyuma uwabitwaye iyo vyagiye Fabrice yatubwiye yuko yatwaye amaze gukoresha 2 miliyari ngo miliyari ridizire zo gukubura turakeneye kumenya commission independante yagiyeho igira amafaranga kuko nakubwiye ikintu cy'igihugu si kumunwa nibatubwire commission yagiyeho yagize evaluation y'ivyo bintu yakubakubuye amafaranga yavuye ingene vyagenze turakeneye kuronka ivyo biharuro nakubwiye ko ibintu by'igihugu sivyo gufyina usome bwizo washinga mu 2019 ivuga yuko itunga ry'igihugu ari ntakubakoma umurundi wese afise uburenganzira bwo kubikurikirana hanyuma kandi uryononye abona amategeko imbere yaho kugira mwatubwira kijanye na transparence mwatubwira kijanye na competitivity n'ibindi ariko tugaruke gatoya ubakanishe twari dusanzwe tumenyereye bakamaza sanzwe mall ni ibintu kwisi hamwe n'amastade n'ibindi usanga bifise abantu babije bafitiye ubuhinga mbega muravye kijya gihe nkuko mwaguma mubisemerera warabona ko bakanishe bifise capacité financière na capacité technique erega wenyene yarivu no gutandukanya kubaka inzu y'umuntu imwe washaka n'inzijana no kubaka mall ikintu cyama miliyaridi amajana biratandukanye cyane nabikubwiye kuko mu makriteri ya mbere baza gufatirako ubanza kora ikintu nkiki meme type yabaze gushubaka hehe niko iyo niyo nuze kriteri ya mbere baza kuraba ikintu nkiki umuntu niyo ugomba kubaka ibarabara ubanza kwerekana dimension nk'iyo nyene ibarabara nk'iki waryubatse hehe urikomba gukora d'une manière professionnelle ugomba kubikora uyu muntu ikintu nkikagira kuje gukora ngahi wacu ni hehe amaze gukora mu gihugu cyangwa ngaho Fabrice rero bafatiye ku kuntu amaze igihe amaze imyaka 2 hani 2 sikira kuri 3 atangiye kubaka amazu hanyuma mu nyuma ashizeho nishira hamwe bita Ubaka Nation Group yashinze na microfinance mwajya amafaranga abarundi batanze n'aba diaspora ngo nayo kubaka isoko ya ubu aherutse kuyashingamo microfinance vyo nibatayiba ni vyiza kuko urumva ko ayo mafaranga yo ari muri microfinance yo bariyo nibatayiba nibatayatwara kumbura zoguma hari bazobora inyungu mugo bazaronka yabo kumbura ntawo bimenya ariko nivyo niko ndivugira igihe usanga byaraheze kuko abantu bariko baribwa bahomba mu buryo ni beshi cyane rero Fabrice mu kumwizera ntibamwizeye gucyo gusa hari n'inkuru zageze ravuga yuko umugambi wo kubaka isoko uwo bari umugambi urimo umukuru w'igihugu sindavyemeza mugo barabivuze ati baravye kuntu yavuze ijambo rimwe bagaca bavyemera ni umugambi w'umukuru w'igihugu induru zarabaye nyinshi n'insaku ntawe uzi ko ariyo mpamvu bo baciye babihagarika mugo bakavuga ngo bigiye gukorwa na leta mugabo ngo nawe ngo arimwo muwo mwazo bakisoko mumva ko n'umukuru w'ishamwe urukomeye Gabriel Rufyiri nawe abitera ivyasi navyo rateye amakenga kubisanzwe kuko abanyagihugu gushika umunsi abo tumaze kuvugana n'abari bizeye gutanga amafaranga kugira ngo baze bari mu bibanza ubaca bivamo kubera yuko barabonye ko bashaka guhomba burya umuvuduko byari bizananye nk'iyo baca batangira kubaka kuko Fabrice yakoze ibiganiro kabinda vyibuka avuga ku bijanye nuko ngo batangiye akazi ubwa mbere ko barakubura mu nyuma ngo bariko barapima baja mu kuzimu ngo barabe ukuntu ngo ubutaka bumeze na video narabonye ukuntu ubutaka bumeze kubera ngo ahantu hazohagarara ikintu gikomeye ivyo nivyo mugabo byahereye iyo kintu nishari gushoboka hajya bahitondeye hajya niho igihugu hajya no mutima w'igihugu uri bitonze hajya kubaka isoko nziza si isoko kwanza ni mall uruntu runini ruba rurimo ikintu cyose n'umuntu avuye i Burayi n'umuntu avuye muri Amerika ashobora kuza avuga ati nyereka marché centrale ahiri urusoko rurimo amasoko ni isoko ibirimo amasoko yose atakintu kitahari icuburi yaho nta kiba kihaba kandi urumva nubwo haba detaya abari nyine ikintu cyo ushaka kuja kuranguramo ibintu byose ukeneye amamoro agwiriye cyane mu bihugu biteye imbere twe turi mu bihugu by'i Burayi nta masoko mato batahari usanga nyine hari amamoro atandukanye
hari abantu bagomba gusuma bakaja gusumamo indani. Hano usanga hariho ama kioske n'ibyo angana n'izo alimentation z'Ubujumbura, usanga ni nk'utu kioske tw'abantu niko batwita, gusanga amamoro ni kintu kinini mbere nkajya uravye ukuntu hangana hajya ni hatoya kubisanzwe, kiretse nibayubaka ku buhinga butuma yagukana muri bwo hajya ni hatoya, ni hato cyane. Ariko hajya haruse umuhinga ashobora kuhubaka neza, mwajya amabarabara yose akayubakamwo, imodoka zigaca mu kuzimu kujya hangana, mbere bakubaka gushika nino hino dufatanye n'abantu bafatira akayaga kuri parking, hajya hova isoko nini cyane gose. Arangije kwija bose avugira abanyororo, asabira abanyororo gutaha. Hariho abantu batarafungwa, ntibazi ko umunyororo babaza. Hariho n'abantu bakubwira yuko batazofungwa kandi burya agashoko ko ugaheba urupfuye. Ijambo ahereje ko numvise none basangiza kino kiganiro avuga ku bijanye n'abanyororo. Mu mpimba hariho abanyororo benshi bamaze umunyororo ariko bagipfunzwe. Hariho abahawe ama liberté provisoire, bimwe byo gupfungurwa by'agateganyo ukabura na widegembya bakagoma bapfunzwe. Hari usanga hace bakunguruza mu manyanga bakagoma muri kariya kaneke nyene mu gasho bapfunzwe. Hari abambaye izera, aba bose bariho. Mbere ndabitse yuko umushikizamanza mukuru aherutse gukugwa kubera amanyanga yakoze. None nimba yarakuwe kubera amanyanga yakoze, kandi mu manyanga yakoze harimo gufungira abantu busa kubera ikibaje abantu bose yagira arenganya batabarekura. Ibi ni ibintu byumvikana cyane. Bari bakwiye kuko bamukuye kubera amanyanga yakoze, n'ivyo yakora byose n'amanyanga, guca bamwe vyibuze babaye bambaye izera. Mu kiganiro Gabriel Rufyiri yabajijwe akajambo yobwira umukuru w'igihugu, akantu kantangaje se yabibwiye mugabo yabivuze kandi biraza kumushikirira. Umva icifuzo ciwe. Harico hakajambo mbwira umukuru w'igihugu. Oya jewe ndamubwira yuko yokumviriza impanuro zitangwa akazikurikiza. Kuko kaje turi hari ngero tugufasha. Kuko igihugu ni cyacu twese. N'ubu uya twokumva yuko yafashe ingingo ko abantu bose bafunzwe, buraza abantu bafunzwe batagira bafunzwe n'ubu procureur bakuye bakarekugwa n'ubutungane bagifunzwe. Uraza banyene ikintu cyambere nategeke abantu bose bafunguwe n'amategeko baje kurira iminsi mikuru hanze ya prison. Ico ni ikintu gihambaye cyane. Burya je narafunzwe, umuntu arenganya abantu burya hari ibintu bituma twihendako. Igihugu kirenganya impfuvyi, igihugu kirenganya abapfakazi, igihugu kirenganya abo, igihugu gifungira abantu busa. Ico gihugu nta mahoro gishobora kugira. Niragira bihinda ni bimwe bitara rwa dollar semence de record. Burya 10 nico wimbura. Umaze kuburenganya impfuvyi abantu bakakwidogera utwara. Ubwo butegetsi bwawe ntibushobora kugira intonzo y'ibikunda. Kwisi hose aya nama principe universelle adasaba kuja mwisenge, uyuhiyenza ukaba witwa ngo ukibaza ngo urasenga, ukirwa mwisengero, ivyo uvuga utabijanisha n'ibikorwa. Umuvumo uri kwigwega wonyene. Rero turasabye umukuru w'igihugu adufashe abantu bose bafunzwe barenganijwe n'uyu muntu Leonard yahoraho nabo bakoranye cyukuri babarekure. Katwara bose umuhango turumva yuko bizoshoboka. Mugabo ndasemereye hariho hanasemererwa mu bugaragwa abo bantu bari kugwe. Ihigira kabiri hari abantu b'impunzi bari mu mahanga bagoreweyo. Leta nifata ingingo turi nyuma y'imyaka 10 na inyuma ya 2015. Ntidushobora kugwa bimwe baguma bavuga ko by'abakoroni byo biniyo mvugo iherene n'uyu mwaka nizosubire. Tuvuga tuti twebwe abarundi nubwo dusubire kurondera ega niba abandi bavuga iyo umuntu atagira argument je bamwe bakubwira ikintu babwira ngo uri kiriya uri kijya gukorera baryo korera bariya nurumva ndabo muri opposition sindi kuri abyumva bamwe batagira bashaka kwiyorohereza mu mvugo uzabumva ngo ndonka abo muri leta ngo bari bakorera abakoroni siyo mvugo n'uru yumva abo muri leta bavuga ngo banaka ariko yakubaza gucanira ikibazo ngo bajya bakorera abakoroni kembe na manumva. Abo muri opposition nabo bandi uzumva ngo bajye bakorera iperereza, ngo bajye bakorera CNDD-FDD.
izo mvugo ni imvugo z'abantu batagira argument akuda argument cyane kubajije ikibazo nakubwira ni isoko z'ubutare ziko zikora nabi mbwira uti iriko kugwa neza gukina ABCD urumva ndakubwiye ni wewe uri gukora amakosa ya naya mbwira uti ibuvuze sivyo kubera imviye ne mugabo ntumbwire ngo urumva boya ngo wego bije umuntu avuze ngo kubera bakorera ngo iperereza ngo bije navuze ngo bikuze kora CNDD cyangwa bije umuntu avuze ngo bikorera ngo kubera bakorera abakoroni sivyo uburi yakurdari gima ifangaje en débat d'idées lakini igihugu cy'u Burundi harakenewe débat d'idées abantu bavuga ivyiyumviro mugabo ivyo bintu vyuko tugabanya ereka nakubwiye nta bintu bishasha abantu bariko barazana ivyo tuvuga ni bigaragara vyerekana neza yuko mu gihugu n'undi abisubiyemo iki gihugu cacu kirimo mu bintu bibiri bihambaye la crise de leadership na crise de valeur. Crise de valeur imaze kuba muri societe kanaka usanga imbunuza arizo ziri imbere y'abandi usanga abagabo batagira ijambo ari bagomba gusoma imbere y'abandi iyo amavalere y'ubuntu yamaze kuba kandi bakavyimba bagahakwa guturika muri societe. Ibi bintu rero dusabe bigaruke bigaruke tugwanisha ivyiyumviro nibaza no kuyu mwaka tukeze dutangure uzotubera umwaka de reference kwere nakubwiye kubitabo byose birahari mu byo rero ncambe navuze umukuru w'igihugu yokora kugira ngo twese tugende mu bwo bwato nakureho iki kintu cuko abantu bafunzwe bufungurwa kandi barenganijwe nafata imezire generale hasigare mu mpimba gusa abantu bakoze ibyaha bigaragara biboneka iya byo kwica abantu ibi byo gufata abakenyezi ku nguvu abarero basigare bonyene abandi ibiturire erega mbega ni bande bafuze ibiturire wese bari bangahe ni bandi ubuje umupolisi yari giturire kwibaraba oya ibyo twebwe nakubwiza ukuri ugomba kubiturire n'uratanga oya igo n'uratanga ico ni cyambere kigira kabiri yokora yofata nafata inimezire generale y'abantu bose bagirijwe ibyaha bya politike bose babarikuru dutanguye bishasha ewe sinzi abantu bashira ku manu zire ngo bagize ibya kudeta n'abandi rero kwisi niko bigenda kubera bijya byari bya politike hafatwa inyo za politike nyene hanyuma ababikoze nabo ushaka yigumire hanze mbwa n'ushaka tahe mu gihugu ibyo ndabivuga bakavuga ngo rufyiteri yosema mugabo nivyo maherezo ariko bizogenda batabigize gutyo bamenye ko bizogora n'ubundi abisiyemo bizogora iyo ningingo ariko hano kantu burya rufyiravuze niko burya mwibaza yuko hamwe hoba warashaka ikigongo cy'ikivunga ku bantu bagirizwa ivyaha dufate nk'abagirizwa ivya 2015 bakavuga ngo abantu mwagiye mu vya 2015 abantu bari hanze y'igihugu n'abari mu maprizo abafunzwe bakabaye icyo kigongwe nk'abari hanze bibaza ngo botaha bose hariho bakeya bo kwiva mu gutaha ariko nubundi ndazi ko hariho benshi batotaha bocaguma bazana ibindi bintu by'amananiza birebire mugabo ku ruhande rumwe leta yoba yishize ko gashambara yoba yigize yera n'abantu botahura ati twe twatanze immunity twaratanze ikigongwe nimba atashobogiriza taha kandi n'ukiyagiriza twaramuhaye ikigongwe ibintu murazi kuntu byiboneka neza ariko sha sinzi ko babikora vuba ubwo babikoze ni benshi botaha kandi yoba ari inyungu ku gihugu rufyiravuze neza ya kabiri mbone kwiye gufata ingingo ya gatatu mbone kwiye gufatwa my gosh nabo ushaka yigumire hanze mbwa n'ushaka tahe mu gihugu ibyo ndabivuga bakavuga ngo rufyiteri yosema mugabo nivyo maherezo ariko bizogenda batabigize gutyo bamenye ko bizogora n'ubundi abisiyemo izogora iyo ningingo ya kabiri mbone kwiye gufatwa ingingo ya gatatu mbone kwiye gufatwa abantu bose bafise ibibazo bijanye nuko batashe bagira ingorane hatangwe a message formelle officielle yuko umuntu yagize
yatashe mu gihugu akingirwa karatangorane nimwe agira kuko harabo tuhora twumva batashe bakaza bagaca bashikira gufungwa nivyo si benshi mugo turavyumva ko barabishika kuko turafise n'amaka ntimwibagire yuko ndi mu bantu bafasha abarundi bavuye mu mahanga ivyo turafise amakata amwe namwe si benshi mugo birashika icyanyuma ibi bintu by'uko ibintu by'igihugu bitangwa baravye umugambwe baravye akamwana wa mama baravye amafaranga igiturire bihagarare atange message iri clear kandi nawe ibintu byo kuguma vuga navyifatiye mu minwe no kuri bihagarare kuko umukuru gwavuze umunsi yababo yifatiye mu bintu bijanye no kugwanya igiturire nagenda kubwire yuko atamuntu yasuye kubazwa ibintu by'igiturire byo kugwanya igiturire nakoresha inzego z'igihugu zirahari harimo twese tumufashe nabo azarasaba raporo buri mezi 3 bagirana inama nabo bantu buri mezi 3 noneho mw'ijya strategy twarabivuze ubu rero nabo natange message formelle mu ijambo azoshikiriza abarundi yuko ibyo kuva ku bintu byose byifatiye mu minwe byukura bivuyemwo kuko ndazi ko iyi message abantu bari tutuduru batoye mubarira mugabo niyo nzira nziza kuko tugiye muri bijya biti burongozi la gouvernance yo gutwara ingene gutwara bigenda nibaza yuko ico bita délégation de pouvoir ni principe hambaye cyane abantu rero bakora ibintu babe responsable hanyuma niba responsable babibazwe nivyo none kara mugabo ngo uyu muntu yonanye vy'igiture nawe bibaza ko vyose bavuga mu mukuru yazifatiye mu mini ivyo rumba ko bica bigora murakoze imana n'igitoro kibuze ubu turazi yuko umukuru w'igihugu yacifatiye mu ntoke amadolari abuze umukuru w'igihugu yayifatiye mu ntoke mu minwe ibi yaramaze kubitangaza turabizi ubu nta nabantu tukiraba twebwe bujye tuzi ibintu turazi yuko umukuru w'igihugu vyose avyifitiye mu minwe urakoze bwana Gabriel Rufyiri je ndagukunda kubera uri mvuga kuri urarinda ukabivuga mu gihe abandi batinya kubivuga kandi babibona niyo mpamvu abantu nkawe mu mwaka bavuka rimwe n'abadede barakwemera kandi ubu uri kurabarasa mu jisho ku mafuti bakora ariko ukavuga ati ujya n'umugabo aravuga ukuri rero igihugu kibuza abantu nka Rufyiri gipfa nabi igihugu kitagira abantu nka Faustin bashobora kuvuga gipfa nabi igihugu kitagira abantu nka Agatogwasa badatinya batajya umunwa gipfa nabi yaba mutari muhari muze muri amama uburundi babwarabaye umuyonga nimushishikare rero muhanure mutanga ubutumwa kumbure ntazo barabazokumva inshuti zanje nani ndabashimiye ko mwe mwariko murasangira nanje kino kiganiro ndabashimiye ko mwafashe umwanya mukabana nanje mukanya ndagarutse mukandi mukindi kiganiro kandi ndabasangiza aya makuru ngomba ndabahe mukanya atari kwivumbi nza kubahana n'ibimenyetso ndabashimiye cyane gose murakoze